uno mwanditsi wa Zaburi rero bavuga ngo kandi abazi izina ryawe bazokwizigira kuko wewe uhoraho udahemukira abakurondera. Imana yacu nihimbazwe. Ngomba ko dukora muri jambo rivuga ngo Imana ntihemukira abayirondera. Imana yacu nihimbazwe. Dawidi aravuga ngo ewe uhoraho, wewe wa Mana nabonye muri bya bihe bigoye, wewe wa Mana utandukanye n'ibigirwamana, wewe wa Mana uvuga ijambo rikaba, wewe wa Mana utegetse bikomera, wewe wa Mana byose ari wowe wabiremye, wewe wa Mana nizigiye, wewe wa Mana wabanye naje muri bya bihe bidasanzwe byo guturatuzwa, byo kurenganywa, byo kudenderezwa. Wewe nabonye cagihe mu isenga gibuye, wewe nabonye gihe ndushe ndemerewe n'imitwaro ukahaba ugaseruka. Wewe wahabaye cagihe nari nsagirijwe, nari nturatujwe imbere n'inyuma, cagihe ntabone imbere ntabone inyuma, cagihe ntagira iyo nja n'iyomva. Wewe nabonye muri bya bihe bikomeye kwa kundi. Abakuzi abazi izina ryawe wa Mana we, nimba hariho umuntu azi izina ryawe, nimba hariho umuntu azi ingene uri Imana idasanzwe, nimba hari umuntu yoba azi izina ryawe, uko witwa, agaciro kawe, ukuri, akarangamutima kawe, nihaba hariho umuntu akuzi nkuko ndakuzi jewe Dawidi, uyo muntu azokwizigira, ntazogukekeranya, ntazokwikeka yuko hava umuhemukira, kuko ukuzi neza azoba azi kuri Imana udahemukira abakurondera. Imana yacu nihimbazwe bene data. Birashoboka yuko wizigiye abantu bagahemuka, birashoboka yuko wizigiye imiryango ikaguhemukira, birashoboka yuko hari abo mwakoranye bakuryarutse, birashoboka yuko hari abo wahora wita inshuti magara ariko baguhemukiye, bagusizemwe ibikomere, bagukomerekeje, bononye ubuzima bwawe, baguhindutse nk'ako mu nda. Ibyo birashoboka, ariko mugabo iyi Imana yacu, uyu uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, ni Imana idahemuka, ni Imana idahinduka, ni Imana itajyaruka abayirondera. Nagomba kugutera intege, wewe ufise ibyo wizigiye ku Imana, wewe ufise ibyo uri kuracamwo, hagerege ubona umengo wosubira inyuma, hagerege ukamengo wobivamwo, hagerege ukumva umengo ukumva amaganya mbere araguteye, ukumva umengo no gukorera Imana wobivamwo, ukumva umengo Imana wizigiye bakubwiye, bakwigishije, bakwitangiye imbere, umengo ni Imana ihinduka, umengo ibyo bakubwiye ari amajambo gusa. Hageze igihe mbere n'amasezerano wari ufise, wanditse imyaka myinshi, umaranye imyaka myinshi, wagiye ubwirwa n'Imana, wagiye uhanurirwa n'abahanuzi batandukanye mu byumba by'amasengesho kumbure, canke nawe ubwawe ukabwirwa n'Imana biciye mu nzozi, canke mu zindi ngabire zose ufise. Birashoboka yuko ufise amasezerano menshi wagiye wandika, wumva ubwirwa ngo Imana izokugirira neza, izogutabara, ariko ukabona umengo biratevye gushika, ukamengo bigiye kumara igihe kirekire cyane. Hakaba hageze igihe utangura kubikekeranya ngo mbega bwabo ni by'ukuri yoba yari Imana. Nimba ufise ibyo wabwiwe n'Imana by'ukuri, kandi ico gihe wabironka, ukaba warumvise ko umutima wawe uhembutse, ukaba warumvise ko umutima wawe wemeranya neza ko hari igikumu, hari ikidodo gitewe, ko ari Imana ivuganye nawe. Yewe mwene data, shishikara wizere iyo Mana, shishikara uyinambeho, uyigumeko, uyibohereko, uyigumize kw'ibyizigiro, kuko iyi Mana ni Imana idahemuka, ni Imana idahinduka, ni Imana itagoka, ni Imana itandukanye na ba bantu wizera baguhemukiye. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi, ni Imana idahemukira abayirondera. Imana yacu nihimbazwe. Imbere turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye, muteramenye navyo bimwe n'icyo Janvier Imana irambo nasanzwe ndabategurira bino biganiro umutsima w'ubugingo bisanzwe bitambuka kuri nombonesha kuri Ntamvuridahita TV. Nabambonereho akajye ko kubaha ikaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cy'uno munsi, aho tugiye gusangira ijambo ry'Imana tubona mu gitabo c'Amazaburi igice c'9, tuza gusoma ku murongo w'10
hanyuma duce twongera ko amajambo dusanga mu ndirimbo yo guhimbaza Imana mu gitabo cy'Ikirundi nimero 189. Tuza gusoma igice cya mbere n'icitabizo n'igice cya nyuma, hanyuma mu bangutse duce dusenga Imana twumvise ijambo ry'Imana ritubwira muri ano majambo tugiye gusangira. Tutarasanga ano majambo rero, reka dusenge mu nkunde dusenga Imana, twiragize Imana, hanyuma nibane natwe muri kino kiganiro cyo tubona gusangira ano majambo twamaze kuvuga tugiye gusoma. Mwami n'amahoro, turagushimiye cyane, turagukengurukiye, utugiriye neza, wongeye kutunezeza, wongeye kunezereza imitima yacu, kuko wongeye kuduha uno mwanya mwiza kugira ngo dusangire iri jambo rigiye gutambutswa muri kino kiganiro, aho umukunzi wa kino kiganiro ariko arakurikirana ino video yabona ubutumwa bwiza. Tumwipfurije ngo agire ikintu akuyeyo, agire ikintu gihembura umutima wiwe akura muri ino video. Ndakwinginze ngo ibyo ugomba bishishikare kugaragara, kugira ngo Mwami Imana umuntu wese agiye gufata umwanya wiwe akurikirana ino jambo ntumere nk'umwanya atakaje, ariko iri jambo rigira ico rihinduye muri we. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose turabihaye ikaze, uganiriza imitima yacu uzobukoze mu izina rya Kristo Yesu tubisabye, amen. Nuko rero twamaze kubaha ikaze kandi twamaze kubabwira amajambo tugiye gusangira muri uno mwanya mutoya, nta mwanya munini tugiye gufata. Tuzofata umwanya munini yawirambi mu biganiro biri imbere. Turafite ibiganiro tuzobashikiriza mu mwanya ko muri wiyaguye, ariko mugabe bibanye nuko amasari karagenda kandi bushobora guhava bumera nk'ubwira. Tugomba gusangira ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Igitabo c'Amazaburi dusoma ku gice c'9 umurongo w'10. Dusome havuga ngo reka mbere tugomba duhere ku murongo w'9, ariko mugabe ijambo ngomba hanini ngomba yuko turikura ku murongo w'10. Kandi Uhoraho azoba ubuhungiro bw'abadenderezwa, azoba ubuhungiro mu bihe by'amagorwa, kandi abazi izina ryawe bazokwizigira, kuko wewe Uhoraho udahemukira abakurondera. Imana yacu nihimbazwe bene data. None murongo w'10 ndiko ndaronderamo muri uno mwanya muto ngamba ko duca dusenga Imana mu kanya. N'uyu mwanditsi w'Amazaburi ngaha ku mutwe w'amajambo mbere avuga ngo iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa muti labeni. Ni zaburi ya Dawidi, ni zaburi rero bitiriye Dawidi. Yanditse ano majambo avuga ingene Imana izoba ubuhungiro bw'abantu badenderezwa, ko Imana mu bihe by'amagorwa, mu bihe by'ibyago, mu bihe by'amakuba, mu bihe by'amarushwa, mu bihe bigoye, mu bihe bitoroshe, kw'Imana izoba ubuhungiro bw'abadenderezwa. Birashoboka yuko abantu badenderezwa, birashoboka yuko abantu bahahazwa, birashoboka yuko abantu bahorwa ubusa nako, birashoboka yuko abantu baba mu byago, baba mu masituwasiyo, mu masirkonstanse agoye. Ibyo birabaho mu buzima bwacu bwa misi yose, twama twabibonye, twama twabyibonye ko, cyangwa twama twabibonye no ku bandi mu kibano cyaho dusanzwe tuba. Imana yacu nihimbazwe. Uno mwanditsi wa Zaburi rero bavuga ngo kandi abazi izina ryawe bazokwizigira, kuko wewe Uhoraho udahemukira abakurondera. Imana yacu nihimbazwe. Ngomba ko dukora muri ijambo rivuga ngo Imana ntihemukira abayirondera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, niri jambo numvise mu mutima cyane, ubumengo norirenganya, noritambutsa, noribasangiza namwe. Uyu mwanditsi wa Zaburi birashoboka yuko nawe yabayeho mu bihe byo kurenganya, yabayeho mu bihe by'agahahazo, yabayeho mu bihe by'umubabaro. Kandi noneho twamaze kubona yuko ari Dawidi, kandi Dawidi nawe usomye neza iki gitabo c'abami ba mbere n'abami ba kabiri, urabona ubuzima ntuze Dawidi yabayemo. Cyangwa usomye mu bitabo bya Samweli ca mbere n'ca kabiri, urabona ubuzima Dawidi yagiye abamo. Rero uyu Dawidi dukurikiranye kahise kiwe, turabona yuko nawe yabayeho ahamwa, arenganywa n'umwami Sawuli, biturutse muri gwagwanko Sawuli yanka Dawidi amuhoye yuko abisirayeli kazi ngo baririmbye bavuga ngo Sawuli yishigiye muri cage Dawidi yica Goliath. Kijage n'ugwanko Sawuli yanka
Dawidi rwatanguye Sawuli umwami yanse urwango runuka agwanka Dawidi kuko ngo avuye kwica Goliyati. Dawidi avuye kwica Goliyati, Abisirayeli kazi ngo baca basohoka n'udushako tw'ingoma, utugoma duto duto twavuga ngo n'amapendo muri kino gihe, ngo baca bararirimba bavuga ngo Sawuli nibyo yarishe mugabo yishe igihumbi mu ntambara zose yagiye agwanya. Mari majambo niko byagomba kuvuga, yarishe abo yishe bose mu ntambara Sawuli umwami wacu yagiye agwana, tubagereranya nuko yoba yishe igihumbi gusa. Ariko Dawidi wewe muri iyi ntambara imwe agwanye yishe ibihumbi ndiri. Kubera iki? Kubera ko yishe Goliyati, kandi uwo Goliyati nawe hari yaheze imyaka itari mike mu Bisirayeli, harabuze umuntu n'umwe ashobora kugwanya Goliyati ngo amuneshe. Kubw'iyo mpamvu rero, kuko hari habonetse umuntu yica Goliyati, ikigatanya Goliyati, umufilisiti ya Goliyati, hari harabuze umuntu yomwica. Kandi mu ntambara zose yagiye agwana Goliyati, Abisirayeli baguma batsindwa, babayeho mu bihe byo kuneshwa, byo gutsindwa, byo kuneshwa na Goliyati umufilisitiya. Birashoboka ko hari abagore bari barabaye bapfakazi kubw'uko abagabo babo baguye mu ntambara Abisirayeli bagiye bagwana n'uyu Goliyati. Birashoboka yuko hari abana bari barabaye impfuvyi kubw'uko base wabo baguye mu ntambara, aho bagiye Abisirayeli kugwana na Goliyati n'Abafilisitiya, hanyuma Goliyati agatsinda, Abisirayeli bagatsindwa. Uca wumva umunezero rero aba bagore bari bafise ko ugifise umugabo atazoba agipfakara ukundi apfakajwe na Goliyati, ko umwana afise se wiwe, agifise se wiwe, afise amahirwe yo kuba agifise se wiwe, atakibaye impfuvyi ubugira kandi kubw'uko Goliyati wahora akandamiza Abisirayeli yishwe na Dawidi. Ngo baca baririmba bavuga ko Dawidi we yishe ibihumbi ndiri, kuvuga ibihumbi vyinshi. Ico gihe rero umwami Sawuli aca yanka urwango runuka Dawidi. Rero Dawidi yabayeho ahamwa, yankwa, aturatuzwa, ahunga, aba mu masenga y'amabuye, aba mw'ishamba, ahunga kugira ngo Sawuli ntamwice. Dawidi rero iyi zaburi yitirirwa avuze ngo, kandi abazi izina ryawe bazokwizigira, kuko wewe uhoraho udahemukira abakurondera. Imana yacu nihimbazwe. Ni ijambo ndiko ndaronderamo kandi singomba kwava nteba cyane. Yego, Dawidi aravuga ngo ewe uhoraho, wewe wa Mana nabonye muri bya bihe bigoye, wewe wa Mana utandukanye n'ibigirwamana, wewe wa Mana uvuga ijambo rikaba, wewe wa Mana utegetse bikomera, wewe wa Mana byose ari wowe wabiremye, wewe wa Mana nizigiye, wewe wa Mana wabanye naje muri bya bihe bidasanzwe byo guturatuzwa, byo kurenganywa, byo kudenderezwa. Wewe nabonye cagihe mu isenga gibuye, wewe nabonye gihe ndushe ndemerewe n'imitwaro, ukahaba ugaseruka. Wewe wahabaye cagihe nari nsagirijwe, nari nuratujwe imbere n'inyuma, cagihe ntabone imbere ntabone inyuma, cagihe ntagira iyo nja n'iyo mva. Wewe nabonye muri vya bihe bikomeye kwa kundi. Abakuzi, abazi izina ryawe wa Mana we, nimba hariho umuntu azi izina ryawe, nimba hariho umuntu azi ingene uri Imana idasanzwe, nimba hari umuntu yoba azi izina ryawe, uko witwa, agaciro kawe, ukuri, akarangamutima kawe, nihaba hariho umuntu akuzi nuko ndakuzi jewe Dawidi, uyo muntu azokwizigira, ntazogukekeranya, ntazokwikeka yuko wohava umuhemukira, kuko ukuzi neza azoba azi kuri Imana udahemukira abakurondera. Imana yacu nihimbazwe bene data. Imana yacu twizeye, uyu uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, abamuzi neza bamaze kubona ingene ababa hafi, abiyegereza, ingene abatabara, abazi izina ryiwe, ngo ntibazoreka kumwizigira, kuko uhoraho ari Imana idahemukira abayizigiye. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nino jambo rero bene data, muriko murakurikirana kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi,
iyi Mana turiko turavuga bene data muriko murakurikirana kino kiganiro ni Imana idahemuka. Birashoboka yuko wizigiye abantu bagahemuka, birashoboka yuko wizigiye imiryango ikaguhemukira, birashoboka yuko hari abo mwakoranye bakuryarutse, birashoboka yuko hari abo wahora wita inshuti magara ariko baguhemukiye, bagusizemwo ibikomere, bagukomerekeje, bononye ubuzima bwawe, baguhindutse nk'ako munda. Ivyo birashoboka, ariko mugabo iyi Mana yacu, uyu uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, ni Imana idahemuka, ni Imana idahinduka, ni Imana itajyaruka abayirondera. Nagomba kugutera intege wewe ufise ibyo wizigiye ku Imana, wewe ufise ibyo uri kuracamwo, hagerege ubona umengo wosubira inyuma, hagerege ukamengo wobivamwo, hagerege ukumva umengo ukumva amaganya mbere araguteye, ukumva umengo no gukorera Imana wobivamwo, ukumva umengo Imana wizigiye bakubwiye, bakwigishije, bakwitangiye imbere, umengo ni Imana ihinduka, umengo ibyo bakubwiye ari amajambo gusa. Hageze igihe mbere n'amasezerano wari ufise wanditse imyaka myinshi, umaranye imyaka myinshi, wagiye ubwirwa n'Imana, wagiye uhanurirwa n'abahanuzi batandukanye mu vyumba by'amasengesho kumbure, canke nawe ubwawe ukabwirwa n'Imana biciye mu nzozi, canke mu zindi ngabire zose ufise. Birashoboka yuko ufise amasezerano menshi wagiye wandika, wumva ubwirwa ngo Imana izokugirira neza, izogutabara, ariko ukabona umengo biratevye gushika, ukamengo bigiye kumara igihe kirekire cane. Hakaba hageze igihe utangura kubikekeranya ngo mbega bwabo ni by'ukuri yoba yari Imana. Nimba ufise ibyo wabwiwe n'Imana by'ukuri, kandi ico gihe wabironka, ukaba warumvise ko umutima wawe uhembutse, ukaba warumvise ko umutima wawe wemeranya neza ko hari igikumu, hari ikidodo gitewe, ko ari Imana ivuganye nawe, yewe mwene data, shishikara wizere iyo Mana. Shishikara uyinambeho, uyigumeko, uyibohereko, uyigumize kw'ibyizigiro, kuko iyi Mana ni Imana idahemuka, ni Imana idahinduka, ni Imana itagoka, ni Imana itandukanye na ba bantu wizera baguhemukiye. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi, ni Imana idahemukira abayirondera. Imana yacu nihimbazwe. Imbere ko turangiza, reka dusome ya ndirimbo ya majambo navuga yo mu gitero ca mbere no mu citabirizo no mu gitero ca nyuma, hanyuma duce dusenga Imana. Mwamaze kumva ijambo ariko ndarondera mu ijambo rivuga ngo Imana ni Imana idahemukira abayirondera. Imana yacu nihimbazwe. Igitero ca mbere kivuga ngo nzokwama nkwizigira, ni indirimbo 189 mu igitero ca mbere. Ivuga ngo nzokwama nkwizigira, nzi kutazompemukira, ninaramuka ngowe nzizigira Yesu gusa. Mushishikare yavuze ngo nzizigira nkiriho kugezaho azoncisha mu kirimba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Igitero cyane yavuze ngo uko bukeye nzama nizigira umwami wanje, mu bizomba ko byose nzizigira Yesu gusa. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano majambo twumvise muri no ndirimbo, uyu muririmbyi yaririmbye avuga ingene ngo azokwama yizigira Imana. Aravuga ngo nzokwama nkwizigira ewe Yesu, nzokwama nkwizigira kubera yuko nsanzwe nzi neza kutazompemukira. Iyaba nari nsanzwe nikeka kuzompemukira, sinogumye ndakwizigira. Mugabo kubera ko nsanzwe nzi neza kutazompemukira, nanje nafashe ingingo yo kuzokwama ndakwizigira. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo twavuze mu ijambo turiko turavuga nako n'ijambo rivuga ngo Imana yacu ni Imana idahemukira abayirondera. Imana yacu nihimbazwe. Mwene data, niri jambo narinzanye ryo kukubwira. Birashoboka yuko uri kuracika intege, birashoboka yuko amasezerano ufise yamaranye igihe kirekire, hakaba hageze igihe umengo wosubira inyuma, hageze igihe imbere umengo wobivamwo, hageze igihe uko wahora usenga
atari kugisenga. Hageze igihe imyanya wahora ufata yo gusenga Imana uyibwira amarushwa n'amakuba uri kuracamwo, iyo myanya wayigabanije. Hageze igihe umengo wo kwiberaho nyine nk'uko abandi bose babayeho. Ariko nje kugutera intege ndakubwira ngo iyi Imana umaze imyaka yose ukurikira ni Imana idahemuka. Naho abantu boguhemukira, naho abantu baguhemukiye, naho abantu bahemuka, ariko Imana yoyo badi ni Imana idahemuka. None rero shishikara uyizere, shishikara uyikorere, shishikara uyubahe, shishikara uyikurikire, shishikara uyibere umwana mwiza, shishikara wirinde ibyaha. Ntuce uhemuka ngo uhave uca ubwoka uve mu byizegwa, uca uva mu masezerano. Iby'Imana yakubwiye ubigwize n'ubusa, iby'Imana yakubwiye ubicishe mu ikaramu n'ikaye mbere wari waranditsemo amasezerano y'iby'Imana yakubwiye, ibyo Imana yagusezeraniye, ngo uce ngo umengo wona yitabura oyaye. Ahubwo shishikara aho nyene ubona bigoye, aho nyene wumva bigoye, ni Imana igiye kugutabara. Imana igiye kugusanga aho nyene ubona kumenga uri mwirinde, aho nyene ubona umenga uri mu vyago, aho nyene ubona umengo ubwawe bwaheze. Imana igiye kugusanga aho nyene. Imana yacu nihimbazwe bene data. Dawidi yavuze ngo Imana uhoraho azobera ubuhungiro abadenderezwa, abari mu bihe by'ibyago, abari mu bihe by'ingorane. Imana izobabera ubuhungiro. Nawe Imana igiye kukubera ubuhungiro niwaguma uyizera, nutasubira inyuma, nutabivamwo, nutareburura, nutareka gusenga, nutagabanya ukwizera, nutagabanya amasengesho, niwaguma mu vyizerwa, niwaguma mu masezerano, niwaguma hafi y'Imana. Nzabona no kukubwira ngo iyi Imana wizeye, iyi Imana dukurikira, naho byoteba ariko ntibitebagana, ubirorere wihanganye. Naho byomera nkaho ngo biratebaganye, biratebye gushika, ariko ntibizoherayo. Iby'Imana yasezerano abayikunda, impera n'imperuka bizoshika. Guma mu masezerano, ugume wizeye Imana. Iyi Mana ni Imana idahemuka, iyi Mana ni Imana idahinduka. Abaguhemukiye, abaguhindutse, abihindukije mu ijambo ry'ibyo bari bagusezeraniye, abo nuko bari abantu. Ariko Imana wizeye si umwana w'umuntu ngo ahinduke, ngo ahemuke, ngo yisubiremwo, ngo ibyo yari yagusezeraniye abihindurire abiguze n'ubusa oyaye. Ariko ni Imana ngo ikurikirane ijambo ryayo imyaka ibihumbi n'ibihumbi mpaka irishikije. Imana yacu nihimbazwe. Nane majambo rero nari numva ngize mu mutima, numva nkwiye kubwirane kuyasangiza abasanzwe bakurikirana ibi biganiro bisanzwe bitambutswa kuri no mbonesha kure yacu yitwa Ntamvuridahita TV. Bene data bakunze bakino kiganiro, Imana mwari musanzwe mwizeye, nimuyigumeho, nimuyigumeko, nimwame nk'uyu muririmbyi yavuze ngo nzokwama nkwizigira, kuko naramaze kumenya yuko utazompemukira, naramaze kumenya ko wewe uri Imana idahemuka. Kubw'iyo mpamvu nzokwama nkwizigira, ninaramuka ngowe nzizigira wewe gusa. Imana yacu nihimbazwe. Nawe mu byo uri kuracamwo, naho byoba biruhije, naho byoba bigoye, naho yoba ari amageragezwa menshi, ugume wizigiye Imana, kuko iyi Imana ntihemuka. Imana yacu nihimbazwe. Igitabo cya nyuma yavuze ngo uko bukeye nzama nizigira umwami wanje, mu bizomba ko byose nzizigira Yesu gusa. Kura amaso ku bana b'abantu, kuko abana b'abantu barahinduka, abana b'abantu barahemuka. Ariko hindukiza amaso yawe uyarabishe ku Mana. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo mbega ugutabagwa kwanje kuzova he. Yavuze ngo ndunamurira amaso yanjye ku misozi, ngo mbega ugutabagwa kwanje kuzova he. Ugutabagwa kw'abantu bizera Imana kubonerwa mu izina ry'Uhoraho. Imana yacu nihimbazwe. Kura rero amaso ku bana b'abantu, ahubwo wizera Imana by'ukuri, kuko Imana ni Imana idahinduka, ni Imana idahemuka, ni Imana itagoka, ni Imana itivuguruza ku byo yasezeraniye umwana wayo. Yizigire ijana ku ijana, ni wiyegure, uyiyegurire, uyizere, uyigumeko. Umbere nka Petero niwe yishuye Yesu avuga ngo mbega two kuva ko tukaja hehe handi ga mugenzi
ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo, natwe twarizeye yuko ari wewe jambo w'ukuri, ari wewe uwera w'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero n'umuhigwe umuntu agomeza ivyizigiro vyiwe ku Mana, kuko mu gihe gikwiye Imana igiye kumutabara imusanze muri iryo linde, muri ivyo vyago, muri ivyo bibazo, muri ayo makuba, muri ayo mageragezwa arimwo. Uyo muntu aguma yizeye Imana naho bigoye, uyo muntu Imana igiye kumutabara n'umuhigo. Ariko umuntu Imana izoza gutabara igasanga yabivuyemo, igasanga yagabanije umuvuduko, igasanga yatakaje kwizera, uyo muntu n'umuhombe, kubera Imana ije kumutabara izosanga atagihagaze muri ya masezerano. None rero ico nakwipfuriza nuko woba muri uno mugwe abantu bafata ingingo bakavuga ngo nzokwama nkwizigira, kuko ndazi kutazompemukira. Nano majambo nari mfise, bene data bakunze bakino kiganiro umutima w'ubugingo, mwebwe mwese muyumvise. Imana ngira amahoro, ishishikare kubaha umugisha. Gusenga Imana tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha. Mwamenya guhora ku ngoma, turagushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. Uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo kandi abazi izina ryawe ewe Uhoraho bazokwizigira, kuko wewe Uhoraho uri Imana idahemukira abayirondera. None rero turagushimiye kuri ino jambo twumvise. Umuntu yahemukiwe, umuntu yakomeretse, umuntu yabayeho mu bihe bigoye, umuntu ageze igihe yumva umengo yo kwiyahura, ndakwinginze ngo umusubize mu ibyizigiro, wongere umukomeze. Hanyuma Mwami Imana, nkuko yatuye kwimbabaza akavuga ngo Mana mbabarira, hari hageze igihe nihebura, hari hageze igihe niganyira, hari hageze igihe mbona kumenga ivy'Imana yambwiye byose nubusa gusa kubw'imyaka ndabimaranye. Umuntu wese yatuye kwimbabazi numugwize kwimbabazi, umusubizemo imbaraga, umusubizemo inkomezi, umuhe kunesha, umuhe guhagarara, umuhe ibyizigiro bishasha, kugira ngo ashishikare kuguma arindira igihe cawe, kuko wewe uri Imana. Imana n'imperuka utabara abakwambaza. Urakoze kuri Imana, ivyo ugomba bishishikare kuba kuri twese. Mu izina ryawe gira Kristo tubisabye, amen.